Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese abakunzi bacu banywanyi bacu mudukurikirana muherereye mu makungu ya kure, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abadukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, namwe mwese muri ngaho ku mugabane wa Aziya, muri ngaha muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Tanzania, Zambia, aho mu Rwanda, aho muri mwese muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndabahaye kaze ku makuru rero dugira tubashikirize, nuko tugiye kubabwira ibijyanye n'umutekano. Reka bariho tuyatangurira kuko ibintu birabandanya kuboneka ko bikomeye cyane, intambara ziriko ziraba muri kino gihe. Reka duhere ku ntambara ya Amerika na Irani yafashe iyindi ntera. Biravugwa ko umukuru w'intwazangabo cyangwa umukuru w'igisirikari muri Irani, aho yitwa Abdurrahim Musavi, nawe abahejeje kumenyesha ko yishwe muri kino gitondo cyo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2026. Uyu mukuru w'igisirikari mu gihugu ca Irani yagandaguwe, yishwe na Amerika. Amerika ni gute iriko iratagetinga abategetsi bakomeye cyane bo muri Irani? Biraboneka ko amakuru yabo yose barayafite, aho baherereye ibyo barimo byose barabizi, bariko barabiraba aho baherereye hose, ku buryo babagaba ko ibitero vya misile bazi inaho bari. Irani nayo mu kwihagarara ko iyo yihagaze ko ivuga ko igomba gukingira imbebe zayo, kandi ko uzoyigaba ko ibitero nayo izomusubiza. Bavuze ko bafise ibigwanisho bikwije byose ko bazigwanako. Kuri kino gihe niba bishe uyu umukuru w'igisirikari Abdurrahim Musavi, se nabo baraza kwihagarara ko bagire ico bakoze kuri ico gitero cagabwe na Amerika. Niba bishe umukuru w'igisirikari, ubu nindagiye gufata ingingo, nindagiye gufata ibintu mu minwe kugira ngo akurikirane ivyo byose. Biravugwa ko kandi Ayatollah Khamenei nawe ukuriye ubutegetsi bwa Irani, nawe yoba yamaze kwicwa, we yishwe mu gitero ca mbere cagabwe na Amerika. Inyuma yaho baciye basambura ibirindiro hafi ya byose vya Amerika biri mu bihugu vyo mu buseruko muri Aziya, mu buseruko bw'isi. Aho rero kuri kino gihe ibintu birabandanya gukomera. Reka tuve ngaho kuri iyo ngwano, reka tuje ngaha mu Burundi. Burya umwidegemvyo w'umuntu ahantu hambere uva ni muri wenyene, kandi n'ibohero rya mbere ry'umuntu riba muri wenyene. Ni abantu bake cane bobazwa kino kibazo bari mu Burundi, ntibace bagira ubwoba. Kubona Mutama Leonce Ngendakumana yubahuka kwemanga icese ingene tuzinanye, akanashinga intahe y'ukungene anzi canke atuzi mu Burundi bw'uno munsi, si ikintu gisanzwe. Ivyo vyerekana urugero rw'umwidegemvyo afise muri we. Kenshi amajambo nk'aya bayavuga umuntu akiriho, ni gake umuntu yabwirwa akiri muzima. None ndamushimiye cyane, ni umugabo Imana imuturambishirize. Ayo ni amajambo
yavuzwe na Pacifique Nininahazwe, aho Leonce Ngendakumana nyine yaciye amushingira intahe ikomeye cyane, aho rero benshi mu Burundi bashobora kubazwa ikintu kijanye na Pacifique, bose bakagira ubwoba ko uwuriko arabibabaza ari umaneko, ari umusumyi w'urusaku, ashobora kuba aja kumushikana mu butegetsi bwa CNDD FDD. Kenshi amajambo nk'aya bayavuga umuntu akiriho, ni gake umuntu ayabwirwa akiri muzima. None ngo ndamushimiye, ibyo nabyo ni ibyavuzwe na Pacifique Nininahazwe nyuma yaho Leonce Ngendakumana avuze intahe ashimira Pacifique Nininahazwe, amuvuga ukungene yafashije abarundi batandukanye, ukungene yatabaye imiryango itandukanye, ukungene yavugiye abanyurujwe, ukungene Pacifique Nininahazwe naho yaciwe mu gihugu adashobora kuhahonyuza akarenge, ukungene yaciriwe urubanza rwo gufungwa kandi akarucigwa adahari, atisiguye, batamuhaye akaryo ngo yisigure. Ibyo byose bikerekana ukungene Pacifique Nininahazwe ari umugabo w'intwari cyane. Leonce Ngendakumana rero yatinyutse canke yubahutse ashikiriza amajambo akomeye cyane. Ayo majambo akomeye yashikirije ni ayo gushima no kuvuga ubutwari bwa Pacifique Nininahazwe. Nivyo uko abivuze twagaraganiriye kenshi, yaraganiriye nyine na Pacifique Nininahazwe. Icantangaje iwe ni ingene adatinya na gatoya kuvuga ico yiyumvira aho yoba ari hose. Ikindi catangaje ni ingene ashoboye kuba mu migwi yose y'abantu kandi bose bakaganira neza. Ivyo ni bivugwa na Pacifique Nininahazwe, akashima uyu umutama Leonce Ngendakumana. Burya ni umuntu atera inkuru rwose, abantu bose barashobora kubana nawe, mwicaranye ntushobora kurambirwa, abagutera inkuru. Umunsi umwe nzoba intahe imwerekeye. Ivyo navyo Pacifique niyo bishira ahabona, tuzobaha intahe azoba yashikirije. Twe tubabwira amakuru abagezweko, amakuru avugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi, mbere no kw'isi, nkuko biba bigenda bishika. Naho twe iyo ntahe mu gihe Pacifique Nininahazwe iyo yishira ahabona, natwe tuzoca tuyibaha kugira ngo mubashe kuyikurikirana nkuko biriko biragenda bishikirizwa na bamwe mu Barundi bose batwandikira berekana ko uyu mutama Leonce Ngendakumana ari umutama adasanzwe, ari umutama biboneka ko akunda igihugu, akunda Uburundi bwacu nkuko twe rero tubibashikiriza. Amakuru yandi tuza kubabwira ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ntitwogenda tutabuvuze ko, kuko ivyo barimo barakora nivyo bariko barashikiriza muri kino gihe. Biboneka ko hari ibinyegezwa byinshi biri muri ubwo butegetsi. Ibintu bibandanya guhindura isura, ibintu bibandanya guhinduka ngaha mu butegetsi, ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba benshi bariko barasaba Varisito Ndayishimiye ko yogize ico akora, yogize ico ahindura muri kino gihe, akama afata ingingo zibereye abanyagihugu bose muri rusange, kuko biboneka ko benshi batamwiyumvira kandi ko babandanya basemerera ko ivyo agenda bashikiriza ngaha mu gihugu c'u Burundi atari vyo byakabaye bikorwa nkuko benshi babishikiriza.
Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.